iki tumva kumenya twoshobora kwiha Isumu bitagikunda kuko abana bari bararonekaye gose kugira uja kwa dogiteri tugwe no muhungu dogiteri abana araba wenye dogiteri yakora mosozi aca bazabo bana none wa muhungu tugwenye n'abatware baduherekeje n'abantu nyene baduherekeje nyene ajanye haje imbere y'abana yari jazz abana aca bazomuhungu none aba bana wabageze guca ubibona ngo je bari nk'abagwayi banje sino bari ico tumaze kuryamanira Raisa nkamfise ikibazo cy'abana bafashwe ku nguvu n'umuhungu igwa mu w'icenda twebwe rero tushobajana mu butungane tumujanye mu butungane aho gutunganiriza twe twageze turagenda kuraba muri komisariya dusanga bamutorekesheje kwecho twagenda no kuri parake tugiye kuri parake no guca tubaza procureur tumubajije none kugira umuhungu Procureur wahe Procureur wo mu Kayanza tino n'umuhungu kugira mu murekure byagenze gute anuko cagenda ahantu hari dossier kumubujiji twa France acha tubwira none mwebwe mwarize igifaransa twe nta igifaransa twize twebwe twasanze umuhungu adakuye gufungwa ngatakwiza imyaka yo gufungwa gute mwaduhamagaye toyaye twabonye twenda kubatumako tivyo bintu urumva ko birimwe amahinyu twene kuca tubwatika tuje kwa mustanteri giye kwa mustanteri acha tubwira ngo mwe mukimubona ngo muzoshe mu telefone tione umuntu wo mu telefone gute ate wamutrokesheje twebwe bintu rero kari kibazo n'uri cyo rusubira kuri parake tubwira ufise dossier twatwe duhe exe y'umwana nikintu ushaka kwira ko umwana arakuze kuko abo bana bacu umwe afise imyaka 4 undi afise imyaka 5 tinone twege François atangati duhe chaja muri CDF rikati duhe nyaka papuro nyamuntu yaduhaye acha dushira uwo François acha ku nimero za exe y'umwana ai tugiye muri commune dusanga iyo exe ntabihuriye n'amazina y'uwo mwana nuwundi muntu kandi akuza afite imyaka 35 twebwe tuvuga tonega basha twekini dukora iki tumva kumenya twoshobora kwiha Isumu bitagikunda kuko abana bari bararonekaye gose kugira uja kwa dogiteri tugwe no muhungu dogiteri abana araba wenye dogiteri yakora mosozi aca bazabo bana none wa muhungu tugwenye n'abatware baduherekeje n'abantu nyene baduherekeje nyene ajanye haje imbere y'abana yari jazz abana aca bazomuhungu none aba bana wabageze guca ubibona ngo je bari nk'abagwayi banje sino bari ico tumaze kuryamanira none ibintu nibiki muri kumara dukorera kandi nyine uwo mwanya bamurekura kuko hari ku munsi wa Mungu aratubwira ati mwebwe ngene ko namwe twe tutangana ejo ni mutamuna yatashe muzoce mungaye kandi ko nyina bitwaye ko byaciye bigenda ku munsi wa mbere bamurekwe nyina agishika ko bace bamuhungisha acha tubwira ati ngo je namwe ntitungana no munsi rero musabiki mwituye nde twe kwituye ushikanganje mujeje amateka kazera muntu murabikini mwodufashamwo ko twege turarushaho tugeza abana bacu bahoteye cyane aho bigeza Muvyeyi yatabaje nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi kuko avuga yuko uwo mwana yakoze ico caha c'ububisha aguma ari kugwa kubwo amategeko avuga yuko atarakwiza imyaka yo guhana icambere no vuga no guhoza umuvyeyi nugohoza umuvyeyi abavyeyi baba ivyo bibondo kuko ivyabashikiye birateye isoni birateye n'agahinda ariko kandi ndamuremesha yuko ikibazo tugishikana aho yadutumye kugira ngo haba amatohoza yandi dufashanije n'abajejwe inzego z'ubutungane hano muri kano karere ariko kandi nubwo amategeko yoba avuga yuko umwana atarakwiza imyaka yo guhanwa ngo aje mwibwa ngo afungwe canke ashire mu bibanza vyagenewe abatarakwiza imyaka 18 abavyeyi buwo yakoze ico caha nawe nyene barabibazwa kuko baba bakibazwa umwana
barariha indishi y'akababaro. Hariho uburyo bwinshi babazwa icaha cakoze umwana akiri muto, kuko abari bo batashoboye kurera neza uwo mwana. Bisigura rero yuko ubutungane bwosubira bukaraba neza igitegekanywa kugira ngo abo bavyeyi b'ivyo bibondo vyakomeretse ntibabure ikintu na kimwe kibatabara ku mpande zose, atari penale ni affaire civile, abo kuraba amategeko ico avuga kugira ngo abo bana batunganirizwe. Ariko n'uwo mwana yakoze ico kibi, abavyeyi biwe bakimubazwa nyimba akiri mutoya atarakwiza imyaka, abo bavyeyi nabo nyene bishugwe, babazwe ico gicumuro umwana wabo yakozwe hisunzwe amategeko. No kumuremesha rero yuko ikibazo tugitwaye nka nkama, tugishize ku muzirikanyi kugira ngo mu biro vya nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi hashobore gukorwa naho nyene amatohoza kumbure bishikire hano ku kibuga.